hariho n'umuntu atangura ikintu c'Imana yabona kitariko kigenda neza kaca bivamo, abonye adashika kuri resultat agomba akabivamo. Oya, komeza, igikorwa si cawe, igikorwa ni c'Imana. Haleluya. Imana niyizi byose, niyibona umutima wawe, niyibona niyizi ryari ishobora kugukuza. Erega hari naho ibanza kugucisha na wewe. Yes, hari aho ibanza kugucisha. Erega hamwe bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe ubwira kandi data ngushima, nje imbere yawe nkurinahaza, nje imbere yawe nkuririmbira ishimwe, nifatanya n'abamarayika n'abakerubi n'abaserafi n'ibinyebugingo mu ijuru, aho badahengeshanya kukwikubita imbere bagutazira bakuririmbira bavuga ngo urera urera. Nanje mwami Imana nifatanije nabo vuga ngo urera urera, uragororotse, ntumeze nk'abantu, nukora nk'abantu, ukora nk'Imana, wuzuye imbabazi, wuzuye urukundo, wuzuye ubuntu, wuzuye kugira neza. None umutima wanje uragutazira kandi urakuririmbira, umutima wanje urakunezererewe kuko uri Imana yacu, uri Imana umuvyeyi, uri Imana umukiza, uri Imana umutabazi, uri Imana umwungere uturagira ku murango no mwijoro. N'ubu mwami Imana nzi neza kuri kumwe natwe, kuko dukwiye kwijisho twose twohona, ariko ngushimira kwijisho ryawe hora ku bana bawe. None nyaguhoraho wakira amashimwe yanje, nico kimaze nkuzaniye muri kino gitondo kubwira ngo ndagukunda Mana, kanatsinda niwe wabanje kunkunda, niwe wantoranije, niwe wangiriye neza ungira umwana. None ndagushimiye, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo wirinde kwanjanjwa ku gikorwa Imana yaguhaye. Nukuri abantu benshi baranjanjwa, kandi Imana irakunda umuntu aha agaciro igikorwa ahagurutse gukora. Haleluya. Nucanjanjwe ko hari abantu biyemeza ibintu mugabo ukabona babikora bigura intege bakwega amaguru, ariko Imana irashaka yuko icyo wiyemeje ugikora. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 21, turasoma kuva ku murongo wa 28 dushikane ku murongo wa 32. Haravuga ngo umugani w'abahungu babiri. Muvyumva gute? Habaye umuntu yari afise abahungu babiri, aragenda abarira umukuru ati genda mwana wanje, uwo munsi uje gukora mu murima w'imizabibu. Aramwishura ati eka singenda. Maze hanyuma aririmbura aragenda. Aja kuwa kabiri amubwira kuno. Aramwishura ati ndagiye muvyeyi. Ntiyajayo. None muri abo bompi nuwuhe yakoze ibyo se agomba? Baramwishura bati nuwo wa mbere. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abatoza kori n'abasambanyi n'abasambanyikazi babatanga kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko Yohana yaje muri mwebwe agendera mu nzira yo kugororoka, kandi ntimwamwemera, ariko abatoza kori n'abasambanyikazi baramwemeye. Namwe mubibonye no hanyuma ntimwirimbura ngo mumwemere. Imana idufashe. Urumva Yesu aciye umugani, aca umugani w'abahungu babiri. Ngo sarababwira abwira uwa mbere ati mwana wanje, ati haguruka rero wewe ugende uje gukora mu murima. Aramwankira ati papa teka Yesu nshaka ntaho nje. Aranga. Mugango mu nyuma aririmbura aravuga ati ibi bintu nkoze sivyo, umuvyeyi wanje arantumye, none ndagambaraye. Ngo acarahaguruka aragenda aja gukora mu murima. Hanyuma ngo uwa kabiri aramubara ati haguruka wewe mwene wanyaranse, we cangaho ugende gukora mu murima. Uno nyene amwemerera. Natego papa ndagiye. Ariko ngo ntigera ajayo. Ngo none muri aba bantu babiri ninde yakoze neza? Muravyumva ko wakoze neza banavyishuye n'uyu yahakanye muga mu nyuma kirimbura, hanyuma kagira iki
akagenda. Bantu b'Imana, uyu munsi ari abantu benshi bizeye umwami Yesu, barahamagawe, sarabatuma, umuvyeyi wacu aradutuma, Imana iradutuma, abantu benshi baremera ariko ntibagenda. Hari n'abagiye ariko ntibakora uko Imana ishaka. Imana idutabare. Haleluya. Ni benshi bahamagawe, ni benshi bitwa ngo guhamagaga uvyumve, si ukuvuga ngo umuntu yahamagawe. Umuntu wese yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe yaramuhamagaye kandi yaritabye. Haleluya. Ariko guhamagara kwawe ntibigumaho, ntibihereraho. Hari icyo uhamagarirwa gukora kugira wagura ubwami bw'Imana, kuko waremeye. Kandi Yesu mwibuke ikintu yatumye umwizeye wese, wumve wese, ikintu Yesu yamutumye, yamubwiye ngo haguruka ugende. Haleluya. Ngo uhindure abantu bose kuba bigishwa abandi. Hari abashaka kwibaza bati kuja guhindura abantu no gufata mikoro ngo wigishe. Oya. Si bose bahamagariwe gufata mikoro, muga hari ikindi wahamagariwe. Haleluya. Hari itarantu bikijwe. Umve nkubwire, nukuri ahantu hose umuntu ari, ahantu hose umuntu Imana yamuhagaritse ari mu gikorwa. Umviriza, aho uri hose, kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku muntu akora mu nzu, Imana niyo yaguhagaritse aho hantu, kandi irakeneye ko uhakora nk'umukozi w'Imana yatumwe, yahamagawe n'Imana. Haleluya. Nta muntu ashobora kwikura ahantu ngo ahishire atari Imana yamushize. Rero aho uri hose bumukozi w'Imana. Haleluya. Aho uri hose bumukozi w'Imana. Abaza bakugana barondera service wawe, uyibahana urukundo, uyibaha atayindi nyungu uri kurarondera. Haleluya. Kuko waratumwe kandi waremeye kugenda, ariko ntiwakora icyo Imana ishaka. Wabaye nk'uyu yemeye kugenda ariko ntiyakora. Uriko uranyumva? Umuntu wese ahari, uri umwigisha mu ishuri, igisha abana uvuga ngo ndiko ndabigisha kubw'icubahiro cy'Imana, ndiko ndigisha abana b'Imana, ndiko ndabigisha kugira ndabashiremo ubumenyi. Haleluya. Haleluya. Nigeze kumva intahe y'umukozi w'Imana Rusayisire, aranyubaka cyane. Yaravuze ngo uwe ngo yigisha iminsi yose, ngo yaraba umwana w'ikijuju, abana batazi ubwenge, ngo akabashiramwo akana ngo hariho umwana yabona ari akantu katazi ubwenge na gatoya, ngo yamamuhamagara akaza kumusigurira, ati nkamwereka urukundo, ati gushikaho abavyeyi biwe ngo yagenda akababwira ati ariko umupreke wacu arankunda, nyina ngo akacamurukana ngo bushaza amugemurira. Umwana aramenya kubera yamushizemwo urukundo. Haleluya. Rero nawe ahuri uri muganga, vura abantu, vuga ngo Mana ndaguhaye icubahiro kubwo aba bantu ndiko ndavura. Mana mpikiganza cize ndabavure neza. Ubaha urukundo, umwumvirize. Nta kintu kibaho kiryoha nk'umuntu ushika imbere akakwakirana urukundo. Haleluya. Imana mwijuru iragushima. Ubu uri gukorera Imana. Haleluya. Haleluya. Sinodondagura, uri mu kazi mu nzu, uri umukozi wo mu nzu, kora neza, utunganye ibyo bagushinze neza kubw'icubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Ntiwanjanjwe ku gikorwa Imana yagize iki, Imana yaguhaye. Hama Yesu aravuga, uyu nawe urumva ababanse, urumva uyu yanse akirimbura, nabo babwira ubutumwa bwiza, ugasanga baranse ntibanavyumva, ntashaka no kuvyumva, bigumira mu vyaha. Ariko igitondo kimwe akavuga ati inzira ndimwo si. Haleluya. Agahaguruka mu muriro, agahaguruka mu mbaraga, agakorera Imana. Haleluya. Agakorera Imana. Mwana vyumvise ngaha ku murongo wa 31, umanutse ngaha ku kantuze ka B,
ngo Yesu arababwira ati ngo ndababwira ukuri yuko abatoza kori n'abasambanyikazi babatanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Umvise bamwe baruzi ngo baruhebwa, mugabo kubera wa mutima umenetse, wa mutima uciye bugufi bagahindukira naho bari bagararije bagahindukira, abo kenshi usanga ari n'abantu bitanga gose. Haleluya, bagakorera Imana mu buryo butangaje. Muze murabe muriko murumviriza n'intahe z'abantu bona Imana ikoresha ibintu bikomeye. Nukuri ntahe zabo uzinjiyemo ukaraba usanga ari abantu bakiye mu bintu bitabaho, bakoze ibyaha byinshi, bagize ibintu bitabaho, babaye ikibazo muri societe, ariko umunsi bemeye bagahindukira, haleluya, bakorera Imana nk'abasazi. Na Yesu yarabivuze ngo bahariwe byinshi, abarihariwe byinshi bitanga cyane kubera bazi aho Imana yabakuye. Haleluya, haleluya. Rero umuntu w'Imana nukuri ndiko ndagutera intege, najeyo nitera intege. Nukuri umuntu wese muco ahamagarirwa gukora, muco yiyemeje gukora, gikorana umwete, gikorana ishaka. Haleluya, utange sacrifice. Amen. Kugira ngo ugire iki ukora igikorwa Imana yaguhagurukije gukora, witanga. Nturabe ega hariho n'abaraba ngo mbega ibi ndiko ndabikura mwiki, niwe harura ngo mbega inyungu ndonka muri ibi niyi, ntuzoburi gukorera Imana. Hariho n'umuntu atangura ikintu c'Imana yabona kitariko kigenda neza kaca bivamo, abonye adashika kuri resultat agomba akabivamo. Oya, komeza igikorwa si cyawe, igikorwa ni c'Imana. Haleluya, Imana niyizi byose, niyibona umutima wawe, niyizi byari ishobora kugukuza. Erega hari naho ibanza kugucisha na wewe. Yes, hari aho ibanza kugucisha. Ega hamwe ucishika byose biciye bigenda uko ubishaka, uhava ugira n'ubwibone muri wewe, ariko uce bugufi. Ibyo ari byo byose, ari bikugora, ari bikunaniza, unyenyekeye, haleluya, mu bwiza bw'Imana. Haleluya, ugumu bisengera, ugumusenga. Niyo wowe ucitse intege uje ku mavu usenga, ubwira Imana ati Imana ndakeneye gusubira kuvomera imwe, ndakeneye kumpa imbaraga, ndakeneye kunshigikira, ndakeneye kumbago. Haleluya, haleluya, kugira ngo ushobore gusubira mu nkomezi. Amen. Abantu benshi bariko baranjanirwa gikoma kwabahamagariwe. Itaranto yawe, haleluya, itaranto wahawe, kandi ndagira ndakubwire nta muntu numwe abaho, nta muntu numwe abaho numwe rero mu b'Imana yaremye itamuhaye itaranto, nta numwe abaho. Hari n'abantu ubona yo ukabona umenga ni baruhebwa, ukabona umenga ntacyo bovamwo, ariko umunsi bahishuriwe itaranto yabo, bagahishurirwa umuhamagaro ku buzima bwabo, bariko bakora ibintu bitangaje. Nkunda kubibabwira, nkunda kubivuga. Muraza abakozi, umukozi w'Imana tagira amaguru ntagira amaboko, ni kenshi yavuze ko agomba kwiyahura, ariko igitondo kimwe mpemu w'Imana aramumurikira, arimenya, aritahura. Uyu munsi mu bantu bariko bazana abantu benshi ku Mana n'uwambere, n'uwambere muri uko kugendana ubumuga kwiwe, niko Imana iri kwirihesha mw'icubahiro. Haleluya, iri kwirihesha icubahiro muri we, ikoze isoni abafise amaguru n'amaboko, ariko uyu munsi ari basaidiya, uyu munsi ataco bamaze. Jewe mpora mbabazwa, jewe ari kuri haraho mpora nitegereza abantu no ngaho ku mabarabara, ukabona umugore akomeye afise amaguru n'amaboko, umugabo afise amaguru n'amaboko, uko iminsi yaremwe arambara nk'ugiye kukaza aje gusega. None uye niyahura n'uyo muntu atagira amaguru ntagira amaboko, bagahurira imbere y'intebe y'Imana, azokwireguza iki? Umuntu wese asenga Imana amenye itaranto yahawe. Ejo bundi hari umuntu twaganiriye arambariye ati ndashima Imana kubona uyu munsi urufunguruzo rw'umugisha wanje narumenye. Ati ndabona narumenye. Yagiye mu bintu by'ukurima n'ukorora, biracyari bito, ariko arambwira ati ndumva kabisa urufunguruzo narumenye.
kandi urumva ari mu gikorwa c'Imana kuko aratanga akazi kandi anezerewe n'ibyo arimo. Haleluya, haleluya. No gutunga umuryango wawe neza ukawukorera, uba uriko ukorera Imana, uriko ukorera Imana. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana guhagarara mu gikorwa uhamagarirwa gukora, ugikore kubw'icubahiro c'Imana. Ntuse n'uyu yemeye ariko ntagende. Haleluya. Umva kwemerera Imana kandi ukaba umva ni benshi bemeye baragenda mugabo barahamagagwa mugabo ntibagenda kandi bemereye Imana ko bahagurutse. Imana yo mwijuru bampera umugisha. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Ndagushimira ko ata muntu numwe abaho waremye ngo aperube, kandi nta muntu waremye utamuremanye itaranto yo kumutunga no gutunga no kubera umugisha abandi. Ese cyo uyu munsi w'Amana ukanyemerera ukamanura imbaraga zihushurira abantu, umwe wese akimenya akamenya akwiye guhagarara kugira mukunzi mwiza ubwami bw'Imana bwaguke ndetse nawe ahabwa umugisha, kuko gukorera mu ngabire ugakorana nawe nukuri birimo umugisha, birimo amahoro, birimo umunezero. Ndagushimiye se mukunzi mwiza ko iri jambo rizogira ubushobozi bwo guhindura no guhindukiza benshi bakarondera Mwami Imana kumenya icyo bahamagarirwa gukora mu bwami. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.